hamaze imisi hariko haravugwa inkuru y'uwitwa Labe. Ayo makuru amaze imisi avugwa nande? Amaze imisi ariko aravugwa cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Labe numwe mu barundi bigeze guhunga b'impunzi kuva 2015 aja muri Mozambique ariko mu nyuma 2024 ivyo byavuzwe nande mu gihugu cy'u Rwanda. Yes, bivugwa yuko yaranyurujwe n'iperereza ry'u Burundi. Kumvo rimunyururiza mu gihugu cy'u Burundi cy'u Rwanda. Bon, yamunyurije mu Rwanda hoho none none bagiye yuruje gute yari mu Rwanda no yego bivugwa yuko yari yinjiye mu Burundi aza mu Burundi aje gute yari yagarutse mu Burundi ariko kandi yainzira impunzi yuko bivugwa yuko yaciye ngo mu Kirundo ariko mu Kirundo ko umupaka wugaye ico kibazo nagize ivyo bivugwa n'Abanyarwanda bazodufasha mu gihugu cy'u Rwanda bashaka baza kudufasha kandi bavuga yuko yafatiwe mu gihugu cy'u Burundi mu Kirundo naho nyene ariko kandi twatuzi ko mu Kirundo harugawe ivyo byo gushimuta kunyuruza no kunyuruzwa avyo ikintu cya mbere ivyo bintu nka leta y'u Burundi byo ntavyikora nta muntu inyuruza yego narakubwiye ati abantu banyuruza abantu n'abandi baraje sinzi ko yibuka dernièrement yuko bariko barakwiragiza ngo aeroport ngo yafashwe ngo kandi indege zasiba kumanuka bijya plan bari bafise bari bakeneye bavuga yuko tour de contrôle yabaye pirate hama mu nyuma bajya ofete u Rwanda n'igihugu cya mbere gitanga ibiturire ana mpamvu rero iyo buri gihe habaye akantu babisaba yuko abantu baba maso hakiri kare kuba bafise ivyo bagomba kugerako ayo navyo vy'uyu mutipe Rabe nukuri abati iyaba mbega koko vyo vyari bikwiriye turaba bibe mu vyo yahora akora yahora aja ku media akavuga bimwe mu basirikare b'abarundi bari mu gihugu ca Kongo bamakabaca intege akavuga ibitagenda neza none ivyo by'abakora muri Kongo ego mugabo akavuga ibitagenda neza mu Burundi akavuga ingene abasirikare b'u Burundi bafatwa nabi ingene baba bakubiswe mu gihugu muri make agatagira ishusho mbi y'igihugu ariko mbega vyo bayari sawa gufata umuntu avuga nabi igihugu era ikintu cyitwa amakuru avuye mu Rwanda iyo ni source itari sûre u Rwanda rwonyene yanswa u Rwanda rwonyene bro je nzoguhereza umutipa araho umunyarwanda muzokorane content iyo tugeze kuyagana namwibuka mwayagiye aha aransigurira inkomoko y'ijambo u Rwanda answa risigura ikinyoma simbi sukuranga ndiko ndabiguha rero u Rwanda answa en bon terme ni kinyoma baravugira muri commentaire gouvernement y'u Rwanda yakiriye dossier igihe ikavuga yuko aeroport ya international ya Bujumbura yafashwe c'est-à-dire ni kinyoma parce que ni information itari verifiable y'ubukiru kinyoma kuki u Rwanda ruraje gishinga n'ibibazo byo ngahanya mu Burundi hama kandi bakabitangaza atavyemeza bihari bavuga ica mbere nico cyuko bavuga yuko aeroport yafashwe ica kabiri bavuga ibijanye na Rabe yuko yafatiwe mu ntara ya Kirundo afatwa n'iperereza ry'u Burundi rya CNR hama ica gatatu arico yari yo content novuga yo muri no misi bariko bavuga abasirikare b'abarundi batorotse muri Suisse ariko kandi akaba atavyemeza canke urwandiko rwa leta y'u Burundi kubera iki bakomeza izo propaganda z'ibinyoma nivyo rero biriko biraba kandi bamenye yuko ko u Burundi kuba muri Congo byashiye muri voie ya coopération bilatérale ego urumva ga brass byashiye muri diplomatie ntibiyadukije. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizera ko meze neza murose. Mwiriwe cyangwa muramutse bivanye na mpere. My name is Frank the Insta. Iyi ni African TV sonda gwikaze. Wewe uri kwerekana uri mu Rwanda mutazana muri Kenya muri Congo. Ibure yanditse mu guvya barabo ndavuga man senabi. Saudite abaye Dubai, Canada, America ndetse no mu Swiss mwese mwese ndabaha ikaze. Uyu no musu udasanzwe kandi. Aho turi kumwe no muntu adasanzwe. Musanze wo muzi hari n'abantu batamukunda. Ni Simbizi wasema vumba ni Idris. Maniragamba. Ninde wasimbizi mbere yasemavumba. Umeze neza. Gende fresh. Turaguha ikaze kuri Africa. Bana ambaye agapira ka Aigle Noir. Eka Aigle Noir. Aigle Noir kumva. Babaye mufana gari wa Aigle Noir. Umwe ko abanyengozi ntaheruka muri aba message. Message yaradutengushe. Aigle Noir nande ibunye nzige ndayifana cyane kuko irimo abakinyi twakinanye yitwa twakinanye yaravuyemo n'abakinyi bazima b'abanyengozi kandi twakuranye bakari mukamana MVP waseze iheze Barajabu uvuga yuko n'umugwi urumva ko uri mu nshuti n'abagenzi
umeze neza ariko Aigle Noir Aigle Noir Aigle Noir ndayemera kubera yavuyemo Yusuf Nyange umushabaka mu bandi bakinyi b'abarundi umunyamateka cyane umeze neza ariko ngende bonsa usanizana amafaranga menshi muri weekend waruriye amahera amafaranga yahega sha muri weekend ngo amafaranga yaje menshi cyane gose aho hariko n'ama match atandukanye kare ko nayo napariye ko Aigle Noir za gutsinda birangira banganije simizi ngari yashizemo miliyoni wo gupariya byarangiye banganije kweri sinaryohewe mugaba naco ni bon kazima tu abafana bararyohewe gusubira kubona vibe mu kibuga babonye kuri match ya Flambeau abafana bararyohewe match naho Aigle Noir abafana bari benshi kuri match ya equipe nationale y'abatarinze imyaka 20 y'abigeme naho nurumva mugaba ni bon uno munsi twasubiye kuri ya vibe yego gusa ikintu nigiye kuri match ya Aigle Noir je ndibuka match ya Gabon match ya Gabon hari ukuntu twafana adversaire atoye umupira twaramuzomera n'umupira kawe burya hajya mufana wa gatatu n'icyababereyeho urazi ko arabameshaje bagwa bivugiriza ingoma yego hari kuvuza ingoma akabaho no guhereza support y'umukinyi ari mu kibuga no gutera ubwoba mu adversaire ico kintu sinzi yuko akibonye kuri match ya Aigle Noir twarakibuze yaho ku match ya Flambeau twarakironse match ya Flambeau carabonetse yego warabona ko abafana no arbitre yihenze akavuza ibintu bitari byo bose bakomeye induru rimwe yerekana neza yuko rero ubu gufana je numva ari bagiye kubikominika ibyo bras gayi twebwe twagiye gupambana turondera abafana buzuri rya stade twibagira kubabwira ingene bafana yabamesha rero bari baje bimenyere bya bintu by'abasho muri nda by'imiziki bafana action oya ba ifoke ako kantu manira wakazobindi match tudukorera umuti uzosaba tubabwira ate bana burya rero umu adversaire afashe umupira turamuzomeni kuburyo afashe imbaraga yose ngo mugabo wiwache afashe naho bari gardien uteye urabivuga braz hamwe n'umu adversaire tumukanga mugabo ndoyivo tumga ndiko vyagenze ariko kandi mugabo ni fresh ni ntambwe nziza waneza ko ari umunezero mwinshi ku barundi bo basanzwe bakunda umupira w'amaguru mu Burundi baranezerewe gusubira guhurira hamwe benshi baraje harona benshi babura ingene binjira bakavuga je ntuma ntangiye 100 ariko ninjire bisigura yuko tunyotewe cyane match warashaka ijya branding imwe nijya aho ubona hari abantu benshi bari hanze ya stade n'abandi bari ndani nivyo yabikwiye gukorwa mu bintu byose mu bite sinzi ko nayo ingene no match yabaye branded yego cyane barayiko ari match yaronse promo yaronse power ku buryo buri muntu wese aho yaravuga ati iyo rendez-vous sinshobora kuyisiba bisigura yuko naho n'umuririmbyi bariko arategura igiteramo bazo yibuka ikintu cyitwa branding yego kandi urabona kijya kintu rero bace bagira exigence yuko kugira bise neza ari kugura mayo ari kugura ijezi uravyo kaya kantu karyoshe cyane stade yari sane kubera stade bijya ni boni uramaze kwa za Dortmund hariya voilà kaya kabaya kabije bijya nico kintu kibuze uno musi ikintu cya mbere urabona kugira equipe yikomere nuko bifise uburyo ubwo buryo rero buva muki ifo yuko equipe igira ama ijezi officielle bakinana ni jezi z'abafana uno musi biraryoshe urambaye jezi ushobora kwa jezi y'abafana none mugabo none cyabibaza imyaka twamaze ama equipe gusa tuzomenya Interstar gusa nuko tubonye abakinyi bazambaye mugabo ata jezi z'abafana bafise kandi urumva yuko no musi ni bon ifo kumuza murabikomunika ntabwo ari ibintu bito ntabwo ari ibintu bito ibi bintu bras kugira igama equipe nayo ashaka kumenya uti ku mwaka twagurishije imayo zinga nuko muri cyo ugasanga n'abakinyi bariko baratagata ega ni source de revenu baza ati uno mwaka twaproduije twinjije ibi twasohoye byagenze ejo higa tuzova kuza abafana usange n'ijya myambaro y'amanimero uno musi twifere tuyambaye wambwiye ko umukinyi wawe yitwa nde ba Karim Kamana ugasanga mbemba ibintu zinga yambara 20 iyo vende ugasanga Kamana aronse brand rinini ikabira bese tubikora none weto mu branding Kamana tuga branding nimero yiwe numva yuko no musi ejo Aigle Noir izogura umukinyi ijya nimero y'igakigurwa cyane ntabyumva ni buraya ngo Cristiano ngo kuva ashitse ngo muri Al Hilal ijya nimero yo ngo yacigurwa ari Nasri ari Hilal nawe so iyi branding rero ihari
ntimuyifata leger nambo no munsi harashoboye kugurwa imipira ishobora kuzuza stade ni ibihumbi 10 na sivyo ivyo nuko yarora mu vyunguka ejo yaheje bashaka kugura umukinyi bacavuga bati ujya mu kinyazokambara nimero 7 nimero 8 ya nimero turayishize ku isoko gasanga ari abafana kujya kuntu biyumvamwo umugwi bagaca bayikunda ko musajya amafaranga gasanga nujya mu kije ko nimero y'ibikira gugwa ategeza ko nka prime ya nimero y'ibyasohotse gasanga turafise abakinyi ya football batunze aba boss cyane. Yes, nuko rero bimeze twaturayaga kuvyabaye muri weekend vyabaye vyiza n'ishusho nziza ku gihugu cacu ciza kuba twarubakiye tukitera iteka stade nziza yarishajije isa neza dushimira cyane abantu bose bashoboye kuhashika ndetse n'ingene intwaro canke leta yacu yashoboye gutunganya kubijanye na security hari amahoro hari umutekano ukwiriye ariko kandi rero simbiza amazimisi hari n'ugwagwa bwa kuba VIP ntabwo abari bari mu zuba hari yanya ntabwo bari muri mu bambe ntabyo bamenye mugabo nka twege baje se ni mu bambe muri media wari muri media yes nuko bimeze uno munsi bwabo je nari he wari muri VIP ngona Henken yagumanwa bamuzanira inyama mucisha ko hejuru hari yanya izuba ribishe uno munsi rero simbizi tushaka kuza kuyaga daboro uri kurasoma tushaka tuyaga kitwa Fimbo wine niza mukavuga Fimbo wine Fimbo kameze fresh sana cyo gituma mama mugisha hari amakuru twumvise ndaje ndagaruka ko mu mwanya ariho kandi rero mbere yuko inza kuvuga tuvyagure ko kwanza no mudashaka zo kuyaga ko hamaze imisi hariko haravugwa inkuru y'uwitwa Labe ayo makuru amaze imisi avugwa nande amaze imisi ariko aravugwa cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda Labe numwe mu barundi bigeze guhunga b'impunzi kuva 2015 aja muri Mozambique ariko mu nyuma 2024 ivyo byavuzwe nande mu gihugu cy'u Rwanda cyavuzwe n'abanyarwanda cyavuzwe n'abanyarwanda byose byavuzwe n'abaki n'abanyarwanda hari by'abarundi hari media officielle y'abarundi rabivuga ko hari journal officiel y'u Burundi rabivuga ko sawa rero bagere uno musi rero bariko baravuga cyane gose ku kijanye nuko yoba bavuga gute gushimuta yaranyurujwe yes yes bivuga yuko yaranyurujwe n'iperereza ry'u Burundi kumvo limunyururiza mu gihugu cy'u Burundi cy'u Rwanda bon yamunyurije mu Rwanda aho none none bagiye yuruje gute yari mu Rwanda yego bivuga yuko yari yinjiye mu Burundi aza mu Burundi aje gute yari yagarutse mu Burundi ariko kandi yayinzira impunzi yuko bivuga yuko yaciye ngo mu Kirundo ariko mu Kirundo ko umupaka wugaye ico kibazo nagize ivyo bivugwa n'abanyarwanda bazodufasha mu gihugu cy'u Rwanda bashaka ko baza kudufasha kandi bavuga yuko yafatiwe mu gihugu cy'u Burundi mu Kirundo naho nyene ariko kandi twatuzi ko mu Kirundo harugawe ntibarengana bavuga kurinda kuzunguruka muri Tanzania ku Rusumo bakuzoze mu Burundi ariko bivuga ko yafatiwe mu Kirundo eske wibaza ko ari kubera iki hariko haravugwa canke hariko haragirwa iyo propaganda n'abanyarwanda yuko Labe vyitwa ko aramumenyesha makuru w'umurundi yareka akora mu gihugu cy'u Rwanda wifata gute wibaza ko ari kubera ariko baravuga muri ubwo buryo bagiriza iperereza ry'u Burundi ko byo bagera mutwaye CNL d'abord ico kintu byo kiba kirimwo imice myinshi turuvuga ngo ni ibiri cyangwa ingahe cyambere biriko biravugwa n'u Rwanda no byo d'abord biriko biravugwa n'u Rwanda yego habari impamvu kwara burya tuna mandaye babwira burya abanyarwanda barafise ukuntu ibintu byabo bitunganijwe abanyarwanda barafise nambaye hagera bivuze bajya bafi ari n'umutegetsi araho n'umushefu araho tuko turayaga gutya yigeze kuvuga yuko hari abandi bantu bamaze kwiorganiza muri kino gisata ca guerre numérique ku buryo usanga bafise commandement kujya nyene chef commanda chef bataillon chef d'état major batanga instruction hama abandi bakaca bavuga ati wanataka uzorabe mu Rwanda barafise ukuntu bashobora gutanguza ikintu media zose zikaja kuri ico kaba ariyo theme ubwi yose karindi here ibintu si rero c'est pas quelque chose à négliger ivyo byo gushimuta kunyuruza no kunyuruzwa avyo ikintu cya mbere ivyo bintu nka leta y'u Burundi byo ntavyikora nta muntu inyuruza
narakubwiye ati abantu banyuruza abantu n'abandi baraje yarigeze gusigura nkaho ingene Pacifique sho yatanguye kubyandika yego yabyanditse narakubwiye kujya mu jama rafise ama GPS yiwe yafatiwa mbe uno musi uko atatanze izina y'ukorera iperereza nawe n'imodoka na plaque byari bifise ko ujya mu jama yamana n'ama plaque yafatiwa aha cyagenda aha avuye ngaha cyagera ngaha ukabona ko urugendo rwose bamutorera mengara rubona ababibona rero baje batipe barafise rezo yabo ingene bakorana urabona bamama vibe Kigali Bruxelles yego urumva kandi rero biga bintu mwene biga iyo bariko barakomunika kugira ntihabuze ikintu baba ariko barategura yari umuntu yigeze kumbwira ngo buga n'abanyarwanda barafise plan yo kudushimuta yo kutunyuruza gute yabyo Ega yabinga bafise abantu bakorana nturengera ariko bro binabikwa ndakubeshe none ga bro nibaze ko nkaje bandose ko batonshimura mbwa rero bagaca bavuga bati rero kugira simbizi tumushimute neza reka tubanze kwanda tugire propaganda bavuge yuko ari n'abarundi baje gushimuta umuntu mu Rwanda hama nitwabasha kumva barafise ababyibabo nyene baba badinga nabo mugabo twatubizi nyene baba amataktike yabo ingene babigenza twatubazi hari igihe unaza gushimuta akacyire tuva niwe yashimuswe urabyumva bro rero barafise iyo propaganda iyo campaign bakora mu rugo buryo naka yashimuswe bagaci babikuza sinzi ko yibuka dernièrement yuko bariko barakwiragiza ngo aeroport ngo yafashwe ngo kandi indege zasiba kumanuka bijya plan bari bafise bari bakeneye bavuga yuko tour de contrôle yabaye pirate hama mu nyuma bajya ufite u Rwanda n'igihugu cya mbere gitanga ibiturire biroroshe yuko nagiye bontangira igiturire ku muntu franga za ko ziba zikwiye muga ko tuba tuzi strategie bakora niyo mpamvu nabwo tugira ama mesure de sécurité wa tugira ama mesure de prévention kandi ndabizi neza yuko umutwe wanjye uri ku inoti umutuma oya none simba ndabizi none je ngenda mwibara nzi neza yuko umunyarwanda nkeneye akeneye karani wanjye simbizi ega ntagahengo tubaha kubera hariho ibinyoma byabo bimaze imyaka n'imyaka ko na expose projet nkaje ugiye kuri Facebook kuri YouTube niyo mpamvu ubona ubu byose narabivuze biri haje sinzi uko urabona jewe nta ma content cyane nta mwanya nkikibahereza kubera turafise ibintu byinshi byo kwiratira niyo mpamvu nk'umuntu aje kumbaza ivyo byaba batipe babo aba ari kuri media zabo n'abantu baba bakeneye kutudezorienta inumbero turimo barayibona barabona neza yuko stade yuzuye abantu barabibona biga ntavyo bakunda kubona yuko stade intwari ishobora kuba abafana bakayuzura bakanezererwa ivyo ntavyo bakeneye urumva kabras nibakeneye kumva yuko aeroport Mekero Ndadaye hari indege hagwa bakeneye kumva ufate plan ya mbere biga bya mwamatu bari bakeneye guca bakorompa nk'ama compagnie amwe usanga bakorana ugatangure kwandika makete avuga yuko aeroport international y'Ibujumbura itarikira kugira amavole amwe atangure kwanga kuzi Burundi niyo mpamvu ubona bagerageje kuza bagira ama campaign yabo kubera urabizi neza mu Burundi yuko amavole yo mwijoro si menshi ni Brussels Airlines mengo yonyene iza none dimanche mugoro Brussels yonyene kwa usanga rero agomba kumvisha yuko ngo aeroport ngo ntirikirakora nta mavole yo mwijoro ahari urabiba Gabras agashagomba kumvisha wewe ati ngo ntirikirakora kubera ngo tour de contrôle iri pirate urabyumva kandi bo urumva bo barabizi neza yuko ingorane bafise barabona neza yuko abarundi kenshi ntibakunda kwisigura kandi yo c'est vrai n'amanyo hari kwisigura turafise ibintu byinshi byo kwerekana turafise ama projet menshi turafise ama engagement menshi yagiye arafatwa ubugiye ashure twaja ko hari yaringiwe urumva urabona abana nyine ko basa neza ayo image ntibakeneye kuyabona bakeneye ugende werekane yuko abantu batondeye ibitoro babuze amabus mugabo ntibakeneye ko film embouteillage iri mwibarabara oya iyo embouteillage nayo bakeneye ko bagenda kubereka embouteillage cyangwa ati n'iyi miduga nayo yakuyeho ibitoro bakeneye ubereka abantu gusa batondeye amabus mugabo ntubereke embouteillage iri mwibarabara ashobora kumara isaha yose muri embouteillage uri muri embouteillage gushika na embouteillage isigaye ziri mu makarti
ivyo navyo bakeneye kubona sivyo kandi byose ni ngorane urumva bo bakeneye gusa yuko umenga abantu hariya babuze ingene bideplace ntuberekane ino mwisite naho ingene abantu nabone babuze ingene bideplace kubera imiduga ari myinshi mibarabara umva ni ibintu bibiri mugabo rero bo bakeneye gusa ivyo bintu mwene ivyo indege usanga nk'indege ya nyuma yishikira nka 17h namba rinde ntumba za Ronald namba voyage fatiko mugabe n'amakuru mafise neza ko Brussels yo nyene ndege shika mengo 19h namba tayisangapi atari 20h umvaga bras ayo makuru rero bo ntibakeneye yuko bayamenye bagaca gomba kubera bo bafise instruction commandement bahawe genda uvuge yuko nimuvuge yuko aéroport international de Bujumbura yafashwe uvuge ko aéroport international de Bujumbura ko tour de contrôle yabo iri contrôlé na M23 sivyo komsurumva tour de contrôle bayifise bisigura yuko indege bashaka kuyorienta bagenda kuhita muri Tanganyika umva nibo bari kwarakwerekeza ati gendo uravuga bras ivyo rero bo bakeneye umva target yabo nivyo bakeneye kugira ana mpamvu rero iyo buri gihe habaye akantu babisaba yuko abantu baba maso hakiri kare kuko bafise ivyo bagomba kugerako ayo navyo vy'umutipe rabe nukuri abati iyaba turafise indongozi ngaho turafise institution iyo umuntu yafashwe ari nkozi y'ikibi canke iki barabishikiriza baravyerekana bakamushira ngaho aruba turafise cinjire direct promoter barabashize ngaho bambaye amapingu bahorege direct yeswe wamenje ari umuntu nawe nukuraba si yuko ari cyafise yes nivyo shaka navyo nukuraba si yuko ari mu barondego nivyo shaka naje kugaruka ko nyene hamwe yoba yarafashwe na karorero mbega koko vyo vyari bikwiriye turaba bibe mu vyo yahora akora yahora aja ku media akavuga bimwe mu basirikare b'abarundi bari mu gihugu ca Kongo bamakabaca intege akavuga ibitagenda neza none ivyo by'abakora muri Kongo ego mugabo akavuga ibitagenda neza mu Burundi akavuga ingene abasirikare b'u Burundi bafatwa nabi ngene baba bakubiswe mu gihugu ca muri make agataga ishusho mbi y'igihugu ariko mbega vyo bayari sawa gufata umuntu avuga nabi igihugu mu bisanzwe hariho ibyo umuntu arekuriwe ibihigase afite uburenganzira bwiwe l'expression kwexprima mugumwe yuko ujya ari impunzi erega umuntu ari impunzi hariho uri impunzi umviriza braza uri impunzi hariho procedure bicamwe kugira utahuke ufite statut y'impunzi niyo mpamvu iyo umaze guhunga uzorabe n'abatipe bose abanyamurenge bahungiye aha mu Burundi n'abakongo n'abandi bashia furero bahungiye mu Burundi bakagira statut y'ubuhungiro naho aja hanze bamuha ico bitumye ngo titre de voyage ari document bamuhereza imurekurira gutembera isi imurekurira gutembera handi mugatararonko bwene gihugu bimurekurira gutembera handi hose kiretse igihugu yahunze ko yari impamvu yahunze ico gihugu mu bisanzwe uri impunzi warahunze mugunguka ntuca mu binywabi kirese twebwe 96 twahunze 95 twebwe twagarutse mu Burundi tuko turaraswa muri Kongo twuruko turaraswa n'intambara yizinyene zi muri Kongo muri ico gihe ntashobora twari dufise mugabo urumva uno munsi mwarakimbijwe mugeze twebwe twarahungiye turi mu makambi y'impunzi muri Kongo dusubira kandi kuvayo tuko turaraswa ivyo byaranabaye n'ubude ubundi twari kumwe wewe twajanye igihe tugeze uja mu Cibitoki baratwereka abarundi bari barahunze bari mu makambi muri Kongo kubera amasasi yabasanze bagarutse muko warabonye procedure ingene bigenda babanza kwanza gushikira mu minwe yahise isubira kandi kubakira nk'impunzi hariho n'urupapuro burya hari urupapuro leta iguhereza bikera ko wahungutse niyo mpamvu hariho n'amasantre yakira abarundi bahungutse none simbi gute none habe ko yitwa ko ari impunzi yari yahungiye muri Mozambique hamaza kwinstara mu Rwanda mu mwaka uheze bivuga ko yafatiwe mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Kirundo byo bari kukuri cyangwa iyo bari kinyuma cyahe jewe ivyo yafatiwe je navyo ariko n'amakuru kubera ikintu cyitwa amakuru avuye mu Rwanda iyo ni source itari sûre u Rwanda gonyene yanswa u Rwanda gonyene bro je nzoguhereza umutipa araho umunyarwanda muzokorane content iyo tugeze kuyagana
namwibuka mwayagiye aha aransigurira inkomoko y'ijambo u Rwanda answa risigura ikinyoma. simbi none wewe ugomba kurondera amakuru yo mu kinyoma. simbizi none Gabraza wewe abantu baje okay basibiri simple igihe yavuze yuko none igihe ntiyagiye muri dufate irafise mu Rwanda rero equivalence ya sense yo ngaha. Yego sense yo mu Rwanda dufate na sense yo mu gace bita éthique déontologie journalistique. Numbaze ngene bavyitume muri ibintu mwene. Mu journaliste agomba gutanga inkuru yo itoje neza. Sawa rero igihe yaragiye ratanga iyo dossier ndayihereza iyo bor itwagwa muri guverinoma y'u Rwanda. Ukomenye ko guverinoma y'u Rwanda answa Rwandago rwari kuva 94. Rwandago rwari kuva 94. Mbere 94 hari rwa Rwanda mugabo sabanyarwanda barutwara. Twaga nande bro abanyarwanda nyizi nabitwe abanyarwanda araba wumva no muri Kongo bavuga ati le Rwanda. None mu Rwanda harabesha mvuga ikinyarwanda none mu Rwanda none nabo bitaba FDLR none ntibarisanze kuba abanyarwanda. None bo ko bati kumengo ikibazo bo umengo sabanyarwanda n'abanyarwanda biyo oya navuga ati rero bitaba abanyarwanda rero tusanga tugiye mu kindi kiganiro kirekire mugabo rero cyo bitu Rwanda je nakubwiye narafashe umwanya ndayaga n'umuntu atana kamera ihari aransigurira icyo bita abanyarwanda. Ikano ngaha turabafise mu Burundi mu miryango y'abanyarwanda sibaya oya bama n'ingorane gusa n'ingorane nyene n'ibibazo aho hari umunyarwanda uzasanga ibibazo mwene ivyo muri Kongo bigoma yakurengera pe bondeka tuvuge sukurengera ndiko ndabiguha rero u Rwanda answa en bon terme ni kinyoma. Baravugira muri commentaire guverinoma y'u Rwanda yakiriye dossier igihe ikavuga yuko aeroport ya international ya Bujumbura yafashwe. C'est-à-dire ni kinyoma parce que ni information itari verifiable y'ubukiru kinyoma. nta tangazo bigeze babona y'u Burundi voilà ya leta y'u Burundi wowe uciye ujayo ukabona je ujya munsi narategereye abantu voilà ni ndiko ndakubwira rero bisigura yuko aya makuru yose uza ukuye ku masource avuye mu Rwanda ayo makuru siyo ni binyoma kwa na makuru avuye kuri source imizi yayo ihagaze ku kinyoma ukura nirewa kindi nduganga bisigura yuko nk'ubu byari kuba biryoshe yaba hariho source iri sûre yavuye mu Burundi ivuga ibyo bintu tukabiyagako aho idufasha umwe ngo tuko turayaga ibyo babatipe umuntu bareka arahereza power ibintu by'iwabo kandi bo babikora bazi neza n'ibyo bagamije. Ufate bo baramaze kumenya guerre psychologique beko no mujamanda mu setting uku ndamushiremwe bino bintu kubera nzi neza yuko hariya baza kubimira uko mais c'est pas ce n'est plus le cas. No musura avuga ikintu avuga ati twamaze kubona ibyo mugamije namwibaza yuko muri ko muravuga yuko ama service de renseignement mu Burundi azakunyuruza abantu kugira mu setting abantu banyu ngaha ngo baze kutunyuruza twebwe abaza kutunyuruza nibo tuzonyurutsa. None ndakubeshe no noza kunyuruza nakubwe kuze kunyuruza amase ndakunyuruza bakutumwitanga babanza kujya guse urumviye setting d'abord wabyumvise komisa wumvise nkuko umengo ati simbizi nawe ne bamukubise moya mbiri umengo nibisanzwe ati nibo badutanguye kora bere niyo mpamvu rero ama information mwe naya kubera bo babazi ibyo bagamije babanza gutegura mu mutwe komisa uzo kumva umengo ni draw oho nibo nyene baba bafise impamvu babisetinze niyo mpamvu rero kirazira bita kujana nyabahururu niwihute kujana n'ibintu banzo fata umwanya witonde baze none kuki ari bonyene kandi kuki babaye serie navyo kuki u Rwanda ruraje gishinga n'ibibazo byo ngahanya mu Burundi hama kandi bakabitangaza atavyemeza bihari. Bavuga icambere nico cyuko bavuga yuko aeroport yafashwe. Ica kabiri bavuga ibijene na Rabe yuko yafatiwe mu ntara ya Kirundo afatwa n'iperereza ry'u Burundi rya CNR. Hama ica gatatu arico yari yo content novuga yo muri no misi bariko bavuga abasirikare b'abarundi
batorotse muri Suisse ariko kandi akaba atavyemeza canke urwandiko rwa leta y'u Burundi kubera iki bakomeza izo propaganda z'ibinyoma mu bisanzwe impamvu ofete Burundi burya byo uko namanda bivuga burya kazoza katubikiye byinshi jewe ndifuza umunsi umwe nzobone Burundi n'u Rwanda basubiye kubana neza cyane kandi vuba sivyo umunsi Burundi n'u Rwanda babanye neza hari ibintu hari amabanga menshi abanyarwanda bazotubwira kubera icyo ndico cyo ngatuzoronka abanyarwanda kazi benshi bakeneye abagabo nawe urutabanga abanyarwanda ashakugara imipaka barakugiriye na oya urumva kubera razi impamvu hariho ikintu igisikere cy'u Burundi kiyo kirakora muri Kongo yari ari mu ministre muragashize kuri Twitter sinze ko wakabonye ari mu ministre wa yitwa Duhungire Olivier Nduhungirehe ministre akabona shize kuri Twitter brazo nakwabonye kanda karabunye kari très intéressant man ufite connection nziza nta kibazo na kimwe man akaboro nk'izo kutuyaga wakarabe yego kari très intéressant katukarabo nyine kuri X yewanze simbizi wasema vuba akaboro kari très intéressant kuko wagaze ko ryari ari kanga ndanda playinga ntari Jambari Nduhungire ako simbe nawe wenyene bukoresha imvugo mbabara y'amata banzu playinga ntangorane zo kubaha basi wega twubaha how much kiri ibyo kujya mubano n'u Burundi nabwo buri muri intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo bohereje ingabo nyinshi bazibagibagije ati mwebwe u Rwanda bamubajije ibyo mu Rwanda akaje kushira ibyo muri Kongo baje mubano n'u Burundi n'u Rwanda urumva ngo muri Kongo sasa tudahenda nabwo buri muri intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo none mu Burasirazuba bwa Kongo n'umubano n'u Rwanda bihuriye binafutaniye na wapi ministre ski bohereje ingabo nyinshi zikaba ziri muri Sud Kivu zifatanya na guverinoma ya Kongo mu kokotera abanyamurenge muri za Minembwe n'ahandi Minembwe ninga ngakubitanganyika yego nabi u Rwanda ruri na Minembwe yiri umumenyesha bakambwira ati umubano n'u Burundi n'u Rwanda akambwira byo mu Minembwe wapi na wapi bisigura yuko hariho ibanga umunsi umubano n'u Burundi n'u Rwanda wabaye neza nukuri ndaza abanyarwanda ari ntahe bazoshinga bavuga bati mana ibintu kubona byaraheze uradutabaye kubera hariho amakuba imisore gifise inguvu ibasha yo mu Rwanda iyo biri kirahura yo muri Kongo bahuye n'abarundi abanyarwanda batavuga ariyo mpamvu baza kwidogera ama media yabo Ramvaga Braz kuko nta kuntu ministre yoba yaramaze no gutana umutwe mama baza ati umubano w'u Burundi n'u Rwanda wifashe gute ubwo nyene umutu ugaca wirukira mu Minembwe urazahari bon yego na hatombo imisozi ya Itombo ahaguca muri reserve ya Itombo yego simbi asigura impamvu u Burundi no intambamye ituma u Burundi n'u Rwanda bitabana neza agasigura ati inambamye you playing ayo skayumva inambamye y'u Burundi n'u Rwanda nuko u Burundi buri muri oya inambamye y'u Burundi n'u Rwanda n'abantu bavuye mu Burundi bakoze amahano nabisuge neza muri iyo video bahungira mu Rwanda u Rwanda rurabahereza indaro bavuye ngakoze kudeta kandi u Rwanda ngabisha abantu u Rwanda ari bashuti bacu tubanye neza abavanzimwe bro je ndibuka muri 2014 imbere yuko abigenda ndibuka yuko nyakwigendera sogokuru yaraburanye na Kagame bahurira mu Kirundo barayaga neza bati none mwene wacu urazi ko turabavandimwe twese dufise histoire presque zimwe wavuye mu ishambo rapambara twavuye mu ishambo turapambana mpaka ibyo duharandira turabigeraho après Kagame yisubiriye mu Rwanda ico yakoze yarakiriye abantu bose bavuye ngaha bahekuye u Burundi bwaje navuga ati none konzi u Burundi abahekuye u Rwanda bose nuwahungiye mu Burundi barafashwe barashikiriza u Rwanda baje bati bakoze genocide mu Rwanda barafashwe bose abahungiye mu Burundi bose muri 94 n'inyuma yaho
barabafashe barashikirizwa je ndibuka n'umutipe bakuye muri prison ngari barafungiye mu mpinga baramutora baramushikiriza u Rwanda uze kumufungirira iwawe genda iwahindutse akingorane bisigura yuko abahekuye u Rwanda barashikirijwe u Rwanda mugabo mu Burundi urigera wumva ngo muri Kongo bavuga ati no u Rwanda rubitse abantu bahekuye u Burundi kandi abo nyene bahekuye u Burundi urazi n'ibitero bama bagira baretabara yego retabara urazi kweta amajoro yabiri iri mu Rwanda urazi ko ama formation militaire bari mu Rwanda nyene ntuzi ko ari babaye formé za mahama zande igahara bagenda gutera abanyamaguru hari abapiti bari ngaha bahungutse mani mushobora kuyaga bakakubwira byose ingene byagenda bro bari ngaha man bapwa meyara bisigura yuko ikibazo nyamukuru cyo Burundi n'u Rwanda si Kongo aho ni kuri kote y'u Burundi n'ubu ngene bagira ati pe bani yombare bande Rwanda moteur y'ivyabaye 2015 iri mu Rwanda barazi n'ubu ngene u Rwanda kuvuga ati abatipe ngaba turababahaye barakubita bitagenda neza mugabo bobo ministre bamubaza ati none wewe urumva ngo minembwe ati neski kweli we minembo nico kibazo urumva ga brother bisigura yuko umuseyo u Burundi n'u Rwanda umusi byashi uwo musi ntawonzi tuzoronka amatemwanyaje meza java mu Rwanda akatubwira ati ana burya rero sha byari bimeze uko tukamenya rero kuriro nyako akatubwira byari bimeze abo bingene byagenze mugabo tuko turasangira kafi ko bakumburaga keke oya urumva bazovugisha ukuri hari ntahe bazoje urumva hari ibintu abarundi bakoreye bro kuko ari ibintu bidasobanutse bama bitwaza dora ubu commentaire bagira ngo hano bita ngo ngungu ngo warikare ntumbaza bakavuga utuntu ikamanyora kamanyora ihana igice kimwe kiri kigando bibe n'u Rwanda ikindi gice gando bibe n'u Burundi nta mu M23 aho nyora bose bari ku ruhande M23 ihanura bibe za Bugarama hariya aho wambukira ugacika Bugarama niho M23 igarukira bisigura yuko umupaka u Burundi buhana urubibe na Kongo kuri kote ya Kongo na M23 kandi bari ko baramanuka batse bahageze baca bajya break biba ngombwa yuko bagenda guca mu nzira za shoshoroni hiyo ngo bazunguruke urumva ga brother uvire nje bananiye ahaiza meza ngahe atandatu raba ingene Goma yafashwe no munsi bukeye bafata Bukavu kwera Bukavu wambutse ni Kamembe direct uravyo baramanuka gushika hano bashe bajya break pa bashe bararyama ngano wambaye hago bashe barasinzi uravyo bisigura yuko ahantu baririye break kuko igoma ntibagwanye Bukavu ntibagwanye andro baririye break hari ibintu biriko birahabera cyane byahabereye cyane bibandanya bihabera kwe baramaze kugerageza guca inzira zose zishoboka kugira bagere Uvira byaranze bacana bitango za Kazibara mbari zande byaranze birabananira batakuwa amazi kandi ko kubatakuwa amazi nibihabera ivyo rero nivyo bobone bigera bavuga ibyari byo bahise nko kunuma mugabo baba be-exprime mu babaro wabo bayishiye muri ama media yabo mu kurema ivyo binyoma mugomba kwerekana ko abarundi ari abana babi nta murundi ari umwana mubi kwa ni bonyene bama bita kuri songoye yabacumita bagashatangura kwiriza urumva ga brass nivyo rero biriko biraba kandi bamenye yuko ko uburundi kuba muri Kongo byashiye muri voie ya coopération bilatérale ego urumva ga brass byashiye muri diplomatie ntibiyadukije ni mission izwi na leta na leta zose urumva ga brass kandi mission y'igisirikare cy'abarundi barazi yo bagenda gupambanira kandi biraryoshe yuko igihugu gukingirira no mu kindi gihugu none hako baza gupambanira i Buganda cyangwa mu Rugombo mu myumbati wanje rero baza barazibatera abagombe baratangira muri Kongo bikagumira muri Kongo jewe n'abakozi banje tukabandanya twirimira niyo mpamvu rero umunsi byagenze neza hari ama realite yandi abanyarwanda bonyene bahishije banse kuvuga bazoronka platform aho babivugira kandi uzosanga ari ibintu vuga ati nuko Imana gisikaye cyo Burundi ni intwari bivugwa yuko bamwe mu bamenyesha makuru bo mu gihugu cy'u Rwanda canke ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye byoba birihwa amafaranga kugira ngo kumbure bize biravuga nabi igihugu cy'u Burundi bivuga nabi ubutegetsi bw'u Burundi nkuko abivuze igihe ikemesha makuru ikomeye mu Rwanda ariko ni nyinshi za mama karabanyivyo bandika nk'ivyo baraye banditse kuri son excellence Evariste Ndayishimiye bamanditse ibigo hari ivyo bari kuvuga bavuga byinshi titre ibabaje cyane
kavuga ati none vraiment bavuga byinshi mugabo kavuga ati none kweri vraiment ngahanya mu titre ivuga uko onye ibiryo n'u Rwanda ngo bimuhora ku rurimi aho rengo ni president sigura yuko ikimenyesha makuru cyo gikomeye president wacu arazwishinga nuko buri murundi wese ronke byafungura man wafunguye ntanzigugira ariko kuca wumva yuko ngo nta Rwanda ingia hamwe n'u Rwanda nivyo bimwaba nta president ahubwo bobo ni zangwara hariho ingwara yitwa paranoia umengo niko yitwa ni ingwara usanga wewe ufise ikibazo ukama wibaza yuko mugenzi wawe wagifise kandi ari we gifise tudahendanye media z'u Burundi zivuga u Rwanda nizingahe barafise n'umwanya wabyo atari we Franiko na sinzi impamvu uje kunguruza kumbwira je nzi kujya tuyaga iby'agapiri ngene bya oya twabivuze oya nzi yuko ngoma gusozera hano hari hano oya nzi yuko wewe uje kugira tugume kuri iyo sujet yonyine oya uzorabe media z'u Rwanda zitunzwe n'u Burundi ama views y'u Rwanda uzorabe n'amakava yabo nakavuda sangamwo nyene icubahiro ndayishimiye nikava zikuzoboramwo nyene iteka Reveriyano zabantu bayahaga nivyo bibagawe ama ubu media bwo mu Rwanda nuvuga yuko nuko twari kwegirira football twanabiyaze ko iteka ryatewe mu Burundi ariko urumva aba banyarwanda rero umva nimwe mubazana ariko birakenewe simbi kubera ko abarundi benshi ndetse n'abanyarwanda nabumva ikirundi benshi barakurikirana zijya mbuga rero ugasanga bafise ama information atariyo rero bakaba bafise ubwoba bumva urazi bwatewe urazi rero nikindi naco impamvu rero usanga rero n'abanyarwanda bacha batwamiza mu kanwa ni kubera en fait media zo mu Burundi kandi sinzi bikora cyane niho honyene uno munsi abanyarwanda bari baramenyera ukuri kandi tunibake none zindi simbaye haga gusa naje none nabimureke naye wari wabiheba oya sikubiheba sinoguma ndi kumwe ange baraguteruri oya ajya batipe bajya oya apana manifesti ibintu byinshi ngaha byo kuratira igihugu je sindi umuvugizi wabo numvaga brass niyo mpamvu urumva bajya batipe je ugiye kuri YouTube wanje hari ukuri ku banyarwanda bazosanga ko kuruzuye hajye kandi simpaka gume ndabirepeta je umuvugizi wabo sivyo rero ivyo rero byarabababaje urazi uko jara abanyarwanda bigeze kunyandikira ngo kutakituvuga hari abandi bamesha bakeneye yuko gumu bavuga kugira bagume dans les médias igihugu cyabo gigume kiri bagume bavugwa urayibona kandi baragerageza no guduprovoka sinzi ko urayibona ikujya attention burya Burundi n'u Rwanda turumvikana kururimi niki rero barakene we imico simwe abanyarwanda n'abasutwa imico simwe bazuze bakobesha abanyarwanda urabazi toya imico simwe nivyo bagomba kubahenda urumva abanyarwanda baravise ukuntu berura abarundi kazi nabo abarundi nabo baravise ukuntu bireserve kandi cyo kirahamba barafuka umunyarwanda nawe arerura kandi akona ka detail umengo ni gato mugabo kagamba rero nibi rero twebwe twaragerageje gushira hanze ukuri ufite bo bari bazi yuko tubatinya kandi twabubaha batuburira indero haba muri ko kutuburira indero biba ngombwa yuko natwebwe ukuri kwabo banse ko kuja hanze natubwo twexposa rero tumaze gushira hanze byarabababaje naho rero bama bagerageza nabo ne gusukudusotora mbwebwe ko ari igihe bigeze gukauka mugabo bamenye yuko bo kubera bo intambara yabo si byo wacu mu Burundi niyo mpamvu kijya gihe dernier gihe tugera kugira gukoreshwa conférence de presse na ngene iteka Reveriyano urazi ko namubajije ati ko abandi izi mbuga bazikoresha nk'ikigwanisho kuba ni arme bo izi mbuga bazigize ikigwanisho barazi neza ati nitwarasa ngaha abantu baraza guhungabana bo bari seriye bo naho bakubita urugamba ntibaruheba urabatabira bagaca bagenda bakisuganye mu nyuma bakagaruka nkagenda ndabazi ngene bakora ndabizi yego ndoga habagiye kwisuganya bo urugamba ntibaruheba rero mugena abona atarugamba baheba bamenye ko natwe bw'urugamba tutaruheba kandi tubamenye ko bagwana n'abapatriote bobo abadaheba urugamba nabaha komandira baha amafaranga natwe n'amafaranga abantu n'umutima wo gukunda igihugu rero uzotinye iyo umuntu agwanira umushahara n'ugwanira igihugu abo ntibagwana kumwe
yes twebwe kabisa tugwanira igihugu turi wazarendo niyo mpamvu rero twebwe turakujya mu bisi yes nuko bimeze nuko bifashe ngahanya mu karere n'amakuru ndetse ariko aranavuga ariko kandi uno munsi ingena abarundi bamaze guhinduka no gukunda no kugira umutima wo gukunda igihugu ubibona gute bivanye n'amakomantere abarundi bagenda barigaragazamo ahatandukanye aho bavuze nabi igihugu cyacu abarundi dufise ingeso mbi yo kutavuga cyane burya nivyo namambwira n'abandi barundi bagenzanje arabo duhora bakavuga ati simbizi turakunda ingene ubikora turakunda ingene usatirira igihugu ngati nivyo ko bimbwira kuko utigeze bigaragaza ega uretse umuntu aragira commentaire ariko aranci intege ariko arantyoza ucumengo je abanazambwira ati ngorone ari umuntu ashaka kwandika commentaire ngorone nk'ubonye ama commentaire presque 100% ari abantu bariko bagutuka niho bifuta abatuye ni commentaire zingahe ni commentaire 100 nezo commentaire 100 ababiravye nabangahe byaravye abantu 200,000 n'abantu 20,000 muri commentaire 100 abantu 20,000 babiravye waraje ugasanga abafyonze like ababikunze n'abantu 2000 nk'igihumbi yego none abantu 1000 babikunze abantu batanu byaba baci abantu 100 bagize ivyo babivuzeko none gasha ushaka ndabikureko kandi mbona yuko hari n'abandi bantu ntazi ya vya batigeze banavuga je rero nivyo je n'amamarura cyane yo eri nka konte rero ama commentaire avuga ibyo ashaka byose je naco bimbwira ikiri important genda transmettre message kandi mba namaze kuyifiltre ndamenya ati iyi message ndayihaye naka iza gushikira abanaka ndazi neza yuko hari hamwe bitaza kuryohera ko yanavuze ukuri ku bababatse abo je birabasha mugabe kibagiyambaye nuko ubutumwa bwabashikiriye yes nuko abarundi n'umusaza gafite umutima wo gukunda igihugu no gushigikira ijambo rimwe ku bari fisi umutima wo gushigikira ndetse bamwe babizigaragariza mu makomantere bazi babyerekana pana mu majambo gusa kwandika ati ebana ikintu fresh nta kintu bitwaye sawa kandi ikiryoshe rero nkaje nkorera ku mbuga z'abandi ntibaze ngo undabiye ngaho kwa Franiki yavuga ngo umuteje imbere Franiki apana jewe mugabo icyumviro mba nashikirije wumva ati ibintu simbizi yavuze nivyo birafise nk'ukuri ukabyandika ko nibo kubera uburiko hari umundi mu adversaire nawe azi neza yuko niyaza kuyopoza kuvye mba ndiko ndavuga abahaye nguvu commentaire yo we nawe utacivuga ngo umuvugurutse hari abantu bakirya commentaire yo jya muntu yene niyo mpamvu rero kwiexprima ni ibintu biza cyane umuntu akavuga bimaze gukiza abantu benshi cyane ari gihe twarajanye igihe haba ingorane muri Kongo abakongomani bahungira mu Burundi abantu batangura kugira ubwoba uraje ko naguhita ngenda kubwira dutemberera imipaka yose urazi bijya bintu impact byakoze urazi abantu baremye imitima yaremye kandi agore zindi example gira kandi uribuka amajambo nubu nta amatara mbona yaje uribuka ibyabaye kuri Egidezo mu minsi yeze abanyapolitiki atanye ku bipolitisi wese nakubwiye ati tugende ku matere turabe ingene bimeze sinabikubwiye none warabonye tumaze kugenda efe byagize wana ko abarundi bararemye ati burya naho biko biracikagurika mugara abandi bari batanguye kuvuga ngo urumva ngo biziga biko birapfa bikubiha meruku batangura kuzana kandi Egidezo yatanze itangazo ati mwino minsi rimwe muri isuganya kandi ntubuji ivyo nabonye ndibaza warabonye ko atari ibintu bizomara umwanya muto oya meme nubu unya nibaza ko nizo ntubibonera ugiraje kugenda iri barabara rya Kamenge igiye urabona ko bari kubarubaka kwa Buyengero rigishika kuri Gardino ro kujyambere ubona ko ajya amapiloni ubunya amwe barayasamuye ko yaduza ya nawe bijya bintu ko abibonye ubona ibyo ibintu byo kumarindwa imwe aya vraiment mugabo ndibaza ngo ubu nta matara acika wewe kubera wageze urabitahura kandi baza ko nubu bari ko barabitahura abanyagihugu kuko baravyibonera mu makarti ni ibiro ndiko ndakubwira rero yuko hari ibindi bintu yego tutagiye turabikominika sivyo umuntu akavuga bati reka ikintu tugikore usanga abantu hariya ntumenye ibyo baza kubagaburira rero niyo mpamvu rero nkaje nsoye gutanga inkuru umuntu akayishikiriza n'abandi akanayipartage bari ibintu byiza cyane byanabafasha kuko umenye yuko hari abantu njye ngo natembera muri stade natembera n'umutipe yubatse ya stade Methode hagenda areka arantembereza cyangwa ari abantu urumva uno munota yifuze yuko bijya byosambuka kaga naki wacu twiyubakiye sivyo ni gato ngabo kiwacu
nkaho kamburugini kanje ni gato kandi kiwawe reka muntu kamariyagwe kandi utwumworo twomwegera sivyo ivyawe binini ni ivy'iwawe mugabe ivyanje ni ivyanje kandi ni satisfait ni ivyanje nishimira ibya utwanje mu mahoro ntusi ugomba kureka umuntu agombe kudomina n'ivyiwe yita ko ari vyiza hama bize gutumaze no gusenyurira ivyawe atari buvyuba no gusuzugura ivyawe atazi inguvu wabishizemo ushobora kuba kugira ivyawe wagabiwe urazi dufate nk'umuje nk'imburugini mbaze neza ati aka kamburugini akaguze mu dufaranga nabiri yakuye bibaza yuko noga importance ingana na V8 bangabi mani V8 bangabi d'abord V8 bangabi ejo itobotse ni buro hari gusanga ntari capable no kugira entretien yayo mugaba kamburugini nigure mu dufaranga twiwanje mbanza ati akaturangana ico kazopfa cyose ndutwara muri garage bagikore mugabo imburugini wagabi V8 wagabiwe utaragera ku rugezo rwo ko yigurira wowe nyene nitarayira ampure imwe irashe batangura gutelefone bayikugabiye akuzana n'andi makondisha ati ubwiye bigenda ukuntu kurayibona niyo mpamvu rero vyiza burya vyiza biraryoshe ufitiye akantu kiwawe uvuga ati akara kantu kanje tungana kiwanje kandi ibyo tukanabikominika abarundi bakabaho no guhazwa nivyo babiri yakuye nube mu vyifuzo cyane yego kansozere kuri kantu navuge buke mu mugisha navyo bumve abatimisa ko aravuga yuko ngo bateyinda mu kimuga sivyo sivyo amakuru si nije kimuga cyangwa ugendana n'ubumuga ugendana ubumuga uvuga ikimuga barambabarira n'abandi none sibizaka none ingije kibazo wakimaza cyane oya hanze apana byo mu nzu ngo hanze yaravuze imyaka afise none gashaka biko sarenga oya ikibazo oya none ikibazo mfise ga braza cyangwa abantu muri kumurambaza ivyo bintu none byo umugore wanje ntivite ubumuga bw'ukuboko n'ivyo bibazo muza kumbaza n'ivyaye none tavuzwe n'umugenzi wawe soma mbiki yuko amazi imisi kurondera ngo utange ibirezo ivyo bintu sivyo hari umunsi wowe konzi ko tuyaga n'ibintu n'umugore abatanazi rero ndakubwira iyo dosi oya rero bavyarantangaje sukuri rero ivyo bintu sivyo anizere yuko kuvukira ngo utarigera uja hanze nane cyane byanze ukora ikigamo wowe n'izi stress tubayemo nga zibujumbura yani mari imisi mburugini ndikira pfumba umwoto yari twaye mu garage bagenda gukoramwe ibintu amasegmana y'abarakozweko bisaba ko bayirandura bayironko imburugini yanje mpamvu mfite akaduga ganje imoteri barayikurayo bakayironga bashiramo imodoka ikabanda ifite amastress urumva ko ari koronka amastress yo kuja muri ivyo bintu tout simplement hari abantu baba bakeneye content abantu baba bakeneye hit urazi ko simbiza ari brand nawe uzovyemera byangu bikunda ibyantu vyemera simbizi ni brand yo umuntu wese akeneye kwibooster akeneye kuzamuka avuga ati reka dugire kuri simbizi rahaba ni bangaye nga none benshi nga fata basa tubi gira simbizi yuko tawurima amazi wose ufate ba kigingi yareka kurenga kigingi wewe yayiciye umujyaduga no kuri podium n'imbere y'abantu bose muri famille yabise ngo ni famille man ni benshi baba bakeneye kubwira abantu ngejya caption ati simbiza mvuge simbizi bigenda uko rero naruga rujama ngo ni cheval nago ni nivyo gwaronde kandi rero cheval burya uno musi general rupfu uno musi namye ndanaliza cheval muramenyeranye bro jama kumwitondera ntuzona namugire n'umugenzi bazoguta mu rudubi uzotinya umuntu atigera abura amafaranga yo gusorora utazi ibintu biri sirakora aguhenda guhandaza amashugwe tukajya ku mashugwe hajya muri ville amashugwe adandaza yogura Heineken kuva mu gatondo gushika mu gatondo 24 reka aranywa Heineken tuvugisha ukuri amashugwe zimvira bizi nawe cagihe tuja kugumugore ishugwe kwa iguze sase nkani mi ntangorane bazokoza amashugwe 10 ku munsi ntangorane ubura Heineken 10
uwo mwanya yo Heineken 10 ko Cheval bayibereye mwibaye umwanya wo kuyarondera n'uwo mu telefone n'ubu Cheval natabari mwibaye umugira apel video nutamusangana icupa mu ntoke Cheval imodoka yiwe ntihagarara kandi ntagituramwera kuri station Chendibuka ibintu bamuvuze ko ivyo udugiriye ko mfashe batuzubega nko mu nkuru yo hanyuma kugira ngo nituze kubicira hagati uriko uravuga donc ngene atigera buri gitoro abura mu kabare amasorora yambara neza aguma yambara ibizimvye ibintu bizimvye ikirato originale ishenete ntiyambara mu bya bifesi bifesi agiye aciye mu ntuzenya Churengera simbi. Professional basatubi. Urabikisha ajya baskana bamwe hajya hamwe tugiye aya babashefu. Cyacuma kimwe cyamwe gacagitera induru wambaye ivyuma. Cheval arenganye ntibisona. Muga bifese agiye umengo yivye. Umviriza kubera ni isumako. Ukere kumufata neza uzofata isumako gutya ni ivyuma gusa. Cheval ibintu bayambaye ni ibintu hoje. Riri kuri ico kintu. Umvaga brother. Kuko ari inkuru bamategeko bamuvuga ko babura abantu bakuze tuzoga ko mu nkuru yanyu nanda kubwe rero zijya ngorane usanga ari ibintu swata arahamura aja mu bapfuma gahamura bamuhaye condition rondera ikimuga bagena umuga oya tagijisho ama mu nyuma ibintu yakoze biramugarutsego usanga yagiye kwivura cyangwa agiye kugira umuti ukore hama bivamwe abo bana bakavuga ati none batubwiye bino bintu ndabisokora bije hanze basi kugira ndonka ayo usanga ajya amata mahora afise ugatireka basi bino bintu simbizi n'umugeni reka ndabyitirire simbizi ngorane joraze mini entertainer misina problem yose simeze nka Neri nubu nyene mfise ingorane mfise umujema ngo mane mfukama mukuru wa Zevani yaramuvuze shani ivyo Zevani yavuze Zevani yuko ngo yarongowe muri Amerika bafise madose muri ageze kuri convocation igiraga simbi cyane nababwiye ati none mwebwe ivyo bintu nimubireke nimubiheze nga muhamagare Neri twicare nambara kanyafu nambariki memu biyaci mengo bariko baraburutana turekana nivyo ivyo entertainment biherera hehe bana entertainment ni entertainment cyane aba exam none Cheval niwe yagenda ajya amvuga ko ivyo mvuga ko none baza ngo jengo no canza ngaha je metre mu bavano yandikiye ryari andonkiye video ya Cheval Nambwati umuntu uramuzi namukete ndamuzi cyane ashe ivyo byose navuga ati abivugishwa na Heineken aba yaje ati numukiriya wa mbere yo kuri Jardin nanaje kwa muvaye akanywa Heineken ya mbere agasha kuri Heineken 200 agaca yumvizo Heineken iko zimuntu nke avuga simbizi none muvaye amafaranga mwibare giyiwe hari ngwane je babinte nta kibazo bikaye nuko izo nzoga cha zimuta kuri jewe akumva yuko ibibazo byiwe aza kuvyitirira simbizi jewe nta mwana nimi ndezo nta mwana ndi asha ngo n'utazi simbizi kabisa ngo aramuhindeza ngwana mwandikisha nazo mwana n'ubu igihugu asha ibibazo tuzobigarakana mu nkuru yo hanyuma ntituvange amasaka n'amasakaramentu ndagushimiye cyane bwana journalist akode cyane gose yitwa Simbizi wa Semavumba Idris Maniragaba musanzwe muzi musanzwe mukunda genda ku mbuga ziwe Facebook Twitter mukurikirane ni Simbizi wa Semavumba umwe mu barundi bakunda igihugu cyabo merci beaucoup wose dukurikiranye asante sana